Benjamin Sheshko mu minota ya nyuma yishura igitsindo Manchester United yari yatsinzwe ciza cyane pe mu defenseur hindukiza kamo kabisa neza cyane hariho pasi ntuzenya amajyaro yarase mu minota ya nyuma ndababara muri football ni kuriye pasi yayitangira iki ko ahubwo mu gatsinda yuguruye yarafise ouverture yo gutera mu izabo ahitamo gutanga tanga pasi kwa Sesco no nyene yimuha nabi impamvu niyo hakina amaguru naho hakina amaguru ari mu hari ico kugayaga Patrick kuri Manchester United ko yanganije na equipe yitwa West Ham jewe sinavuga ngo hari ico kugaya uretse gusa bimwe mu byari byitezwe n'ubundi buntu busamaza bwo hanze we ni runini yagize amajambo avuga ku mufana araho yavuga ngo ubuzuze match zitanu ngo aca yimosha we ni runini we yanamuvuze ko mu buryo budasanzwe na cyane mu bijanye nuko yabonye bijya bintu nk'igisamaza kimwe mu bintu bishobora kuba biriko birasamaza muri kano kanya aho kwibanda ku rukino bakibana ngo reka dutsinde kugira ngo dutume wa mufana yimosha ariko kugeza kano kanya nivyo kuri Manchester United hari ukuntu babona ko bishoboka hari amahirwe menshi yo gushobora gutsinda ekipe ya West Ham ariko unaravye West Ham bukomezi bwawo ukavuga uti vyanka bikunda nubwo wotsindiye ekipe kaza ko barakaze kadasanzwe Manchester United uza kubukoze nivyo watweretse ubwiza bwawe utsinda amamatch agiye atandukanye waratsinze ekipe ya Arsenal nka ekipe idasanzwe muri Premier League waratsinze Manchester City waratsinze ama ekipe menshi umunsi ni kimwe mu bipimo bishobora kwerekana ubwiza bwawe Manchester United imbere ya ekipe ya West Ham ekipe itigeze korohera no kuva mu minsi mikirenganye bivanye nuko naravye sinibuka neza nimba se ziheze barigeze batsinda ekipe ya West Ham ko je numvise ntibayitsinze Senkazari baratsindanye imwe hari yindi tsinda Senkazara heze kuri London Stadium kwa West Ham nako mani batazi itsinze umwaka weze muri American na equipe isanzwe West Ham imenyerezwa na yarayishiye mu David Moyes ni equipe notama uzoraba ama equipe yo mu Bwongereza afisa abamenyereza bamaze mw'imyaka nk'iyi Everton ifise David Moyes oya ntugira ngo ni equipe yo gupfa gutsinduka burya n'uyu mugabo ayimaze mw'imyaka myinshi Premier League arayizi ko nasanze Premier League ni kese yo kuyimenya hari abantu bayizi ibyo bakina byose baba bakina ibintu biri compact kugira ubaronke ko amanota 3 bigoranye harimo rero umumenyereza uyu wa West Ham Nuno Espirito Santo ndamwibuka tsinda Alero Tour equipe nziza ya Man City twara n'igikombe ariko Alero Tour ugasanga ifise defeat zibiri za Wolves ayo na munsi wanashima erega ndibaza ko Nottingham Forest nziza ya hafi duheruka ni yuno mugabo Nottingham uramwibuka yuno mugabo nubwo baci bamwirukana ngo bagomba bategura ibindi amwe mu makosa bakoze ni no kwirukana uyu mugabo muri Nottingham kuri Manchester United uravye abakinyi barabafise beza pe uravye kuva muri defense kugeza mu busatirizi nta kibazo na kimwe bafise mu bijanye n'abakinyi cyane nk'abo bari batanguje ijoro ryakeye nimba uruhande rumwe ufise mbe umurundi ukagira Amadiaro nubwo rimwe na rimwe gukinana kwa Amadi na mbe umusanga bigoye bivanye nuko nabakinyi basanzwe bakina ku ruhande rumwe vyumvikana ko mutegezo gucuma hindura ikibanza hanyuma undi agafata ikindi kibanza vyace bimanza bisa nibigomba kuniga wa mukino wa Man U wo kwiruka banyaruka ahubwo ekipe ya West Ham ufatira kwina batsinda igitsindo canke ina create ama occasion menshi ikoresheje uyu mukino ubwo waza kuraba ugasanga Kale mazi kariko gakora akazi kadasanzwe mu izamu ryabo sinovuga ngo iyi match yerekanye ububi bwa Man U kuko iyi West Ham ifise bamwe mu bakinyi je kubwanje mbona ko bafise iyo profile yo gukina hafa ama equipe menshi akomakomeye ku mugabane wa Buraya canke muri Premier League par exemple ravye nk'umugabo yitwa Camavinga akina kuri nimero 11 numukinya dakangwa kumara match zitanu canke zitandatu afasha mu gitsindo muri rukina kimwe yabikoze muri Premier League canke mu mahiganwa yino season muri no mwaka kuva kuri match uretse match ya Nottingham Forest asinze igitsindo bakacanka ariko kuva kuri match ya Queen Park Rangers yaramaze match zigera kuri zitandatu adashobora kubura igitsindo muri equipe mu izamu rya equipe bahuye nayo hanyuma kandi ukaraba
umugwi wa West Ham ufise umwe mu bakinyi beza bakina hagati mu kibuga ariko bagakina basatira. Ndavuga umugabo yitwa Jarrod Bowen, nawe numwe mu mazina iyo ubyumvise muri Premier League muri kano kanya mu gihe amaze muri equipe ya West Ham mu mwaka hafi gera nko kuri 3 canke 2 yamaze kugira niveau yerekana muri equipe ya West Ham y'ugusanga. Umunsi wejo harukuntu we na Ntuzenya we na Thomas Tuseke bakina ariko Ntuzenya Jarrod Bowen yibanda cyane ku ruhande gusumba. Ya. Oya Jarrod Bowen no mu winga. Ya. No mu winga kinisha kuguru kw'ibubafu ariko agacibuke. Ya. Ukaraba defense yabo bafise access disasi bakuye muri Chelsea bafise yahagaze. Mwiza. Uyu no Erega nigeze bamubi no muri Chelsea. Nigeze bamubereka. No muri Chelsea nigeze bamubi. Sa? Niyigeze bamubi. Yabaye mubabwo ni project. Nani mbashe pongo none ariko arakina. Disasi yageze bamubi nka. Disasi yamye umukinyi mwiza muri defense ya Chelsea. Honestly Darabio na Disasi bari gutora. Inde. Darabio na Disasi. Oya Disasi na noze na. Na Shepong. Oya. Oya Shepong ari Ari Shepong ni baba. Uretse gusa uyu munya Brazil. Ni umwana gusa. Uretse Silva. Ndiko mvuga Disasi bena Badiashi. Benedict. Notora Disasi jewe. Oya notora Ben. Jeno turapenda. Benwa nubwo byo munanira kudefanda. Ako ma Vropanos. Afasha abandi ku jewe muri build-up ya match je no mwemera. Inde. Build-up ya match notora washya ponge imbere ya Disasi. Muga mu bijanye no kuzibira ndagutumike zibirire defensivement. Project Disasi sinigeze mbona ko ari mu bicane kwa Ntuzenya. Umukinyi recuperation z'imipira yo hejuru diwere hafi arazitsindira zo hejuru. Uretse ko ico kibanza cya mbere ataragikwiye. Niyo mpamvu nibwo Ramos nabwo Varane yari kiraro mbonye Ntuze ziwe nararyoherwa cyane. Holance. Ya naco ni factor imwe. Rero je ku bwanje ugerageje kuraba iyi equipe ya West Ham ntiwari umugwi uwari wo wose uja gukina na Manchester United ukavuga ngo Man bagiye gutora intsinzi. Ese nitwibuka match baheruka gukina imbere yuko bakina na Manchester United bariko bakina na equipe ya Chelsea batsindwa 3-2. Chelsea bakaronka intsinzi. Ya bakaronka ibitsindo 2 mu minota ya mbere Chelsea bakaza kuronka intsinzi mu minota ya 90 na kangahe Enzo Fernandez abagomboye. Rero waraba baratsinze Tottenham baratsinze ama equipe agiye atandukanye. Ubwo ni equipe ya West Ham yategerezwa gutanga akazi kwa Manchester United no muri match bari banganije nako match ya retour muri mu mwaka uheze bari banganije igitsindo kimwe ku kindi kuri Old Trafford. Bategerezwa gutanga akazi kwa Manchester United ahubwo kuba Man yibongeye kunganya. Banyeretse ngo turi ya equipe ishobora gukina muri mu minota 45 ya mbere. Vyanka ko equipe dukina twitwara neza tukagira backup y'abakinnyi bari ku ntebe y'abasubira abandi baza bagatanga akazi ukabona ibitsindo birabonetse. Gutakaza amanota 2 imbere ya West Ham Papa Arba ni kosa kuri Manchester. Uravye womenga ni kosa uravye ikibanza cha West Ham ariko uravye ukurukino gwagenda ahubwo nabanyamahigwe koronka rimwe ahubwo je mbona Ntuze ariyo yatakaje tete. West Ham yakinye umupira uri compact yakinye block bar abarosa amayeri yo gufata aba bagabo notama hagati mu kibuga Susek baribeye Susek asanzwe ari muri 60 mu bisanzwe bakinanye na kapiteni wa West Ham Declan akaba ari wa Libera Declan akaduga ariko ku mugoroba bariko barakinisha namba ari Harry Potts na n'uyu mwana Mateus Fernandes umunya Portugal sisi witi hari mu muvandimwe aje imbere kwereka yagiye imbere jewe ndabyumviriye nuko ari umukinyi yakinira muri izo espace ku gitsindo ca mbere ntubone yagitsinze niwe yanagikreye hanyuma n'umukinyi muremure abamuzi baramuzi akunda gutsinda ibitsindo vy'imitwe yaragiye muri izo diwe ayeriye kugwana na bamagwaye hanyuma hari uburyo nabonye umenga ntibizeramwo uyu namba ari Castellos Tati ni nonos Oreo Tantino tumwitwe Castellos nimba ari Castellos oya mu mugongo ha Castellanos muramenye mudakora amababa ari Tati urabyumva Tantine Castellanos hanyuma ukabona yuko ku rundi ruhande bafiseyo agakinyi keza Samavi nko mu minota nka 15 yagoroye imbavu z'uyu muzamu nawe je ntangoye kugira Remas la Messi yakuyeyo baro yakuyeyo baro kaza navuga ntuno munyezamu bamuha intebe muri Manchester United. So ikintu kibi gishobora kuba cabaye kunganya na West Ham si ibintu bisi byataka
Premier League rega nta equipe nimwe itokuzindukira ngo gira ariko Manchester United safe hari abakinyi kuva kariki yaza bariko barakina batararuhuka waruhutse no wagwaye Patrick Derogo ariko ni match zirimo intensity komeye kuko ukinye na Man City ukinye na Arsenal ukinye na Tottenham ukinye na West Ham ukinye nande kandi yindi ndayibagiye Manchester Manchester uwa mbere yagudutse burya ni kuriya yagiye ntuzashobora kuba yababaye nubwo abaganga batarabishira habona Magwaya yababaye nubone yavuyemo ko gwara kumuruhura kandi Magwaya atarimwo unless atagarutse mu mvune ngo ave mu mvune Matisse Delight defense ya Leni Yoro canke se uriya Even bagahagarara na kariya kagabo biba bigoranye sivyo nuzenya wa mu France ndiko ndaraba n'igitsindo basinze harimo amakosa yo guhagarara kwa Mutama Luksho akiniye Manchester United depuis 2013 2014 niwe mukinyi ava muri 11 akanagaruka ntubimenye ko yigeze avayo cankana yagarutse Luksho ndabona match kurikira bakwiye kumuruhurira hari match ubona hari nk'uyu ntumbwire ko igihe yaramaze iminsi adakina uyu mupeti nyene bashize kuri Kobe uyu nawe yanshenye match 5-6 umubiri ushobora kwanga kuko umubiri uburi kurawukoresha parako Shakura b'inkino no musa yakora kandi inkino zimusaba inguvu nyinshi cyane ejo sinzi ko wabonye ko harimo fatigue mu maguru y'abakinyi ba Manchester so hari no kunumbo yamba reka sinzi ko harimo n'amadeshe technique menshi nawe bamuha amafaranga harimo amadeshe technique menshi cyane bivuga ngo abakinyi bararushe hagomba kubamwo kuruhurira biriya ibintu bekina bagahengekayo uyu munyakameruni kuri nefu Turko badashobora gushirayo zikisi ko zikisi umwanya yinjiye zireke zize hari ahantu yakinyu kandi ukabona ko bikina neza zirikize yes nuko ni Manchester United ku mugoroba ariko nta nico je no bishutse inkino zitanu badatsindwa ntacu umuntu yobabaza kandi bagumanye ikibana cabo ca kane nuko ikindi kintu cabaye ku mugoroba wejo ni gutsindwa kwa Everton muhira ibitsindo bibiri kuri kimwe na equipe yitwa Sebanmouth hanyuma equipe ya Tottenham Hotspur zitsindwa muri na Newcastle. Thomas Frank bahise bamusezerana baza ko ku mugoroba baza kubigaruka ko Steverenko yamamagaye muri commentaire nk'incuri jana aza ko ati baramuruhuye umufana wa Tottenham nta mufana wa Tottenham Hotspur atararushe na Thomas Frank vya Frank ne baza ko ku mugoroba twaye bahebera Manchester City saa 3:30 rakina na Fulham Dozerberg na Dezerbi nawe nyene muri weme baganiriye babicaye bo nta wamwirukanye bicaye bo nta wamwirukanye ibyo byo kwicara byagiye yene bamwirukanye Neko bavuze bitandukanye kwa Frank bavuze ati sacked mugabo hariya ni party ways biratandukanye evya bintu cyane muri biratandukanye n'ubundi yagiye azogara kuyimenyereza mu kwa none se papa uyu munsi azogara mu kwa gatanu rega bakwirukanye bace bakuri ha directeur mwobo je bashaka kunyandikira ku mugoroba chef de programme akiro Mike ati eje mu atoro sinenda kubona wewe mu gitondo uca muri biro ufise contrat y'imyaka 5 tuguha amafaranga yawe ugende ntuzogaruke ntuzinjira na turemeye tuyakurihe mugabo ntuzoze hano ekara no bakubwira cyane bakagomba kavuga ati rero ntuzinjira naho PJ yiri duhera imikashi tuyaguha cyane bakubwira ati ingo twicare tuvugana bitewe nuko tubona gahunda zimeze uko nuko rero turabira tukabona ico twifuza si curi kuraduha muri contrat yawe harimo ko twoguha miliyoni 100 vyokunda ko tuguha 50 tugatandukana erega manukanye muri jewe bunyurukanye mvize henda ubwira ikintu gihaye cyose no kwirukanwa sakede bakwirukanye baragutekera magana niyo muganiro none ntibaguha baraguha ariko baguha ivyo mwumvika okay osanga ari equipe osanga canke ukavuga ngo bitewe nuko ndahazi osanga Marseille yabwiye Dozeri Bati rero tukatugusakinga atoya tuvyumvikane rero tuvyumvikanye wamaye akararo koroshe kukazi Feruzi muri rero yarirukana Feruzi muri rero yarirukana yabaye suspended urakoze nuko yarirukana equipe ya Man City rakina na equipe ya Fulham saa 3:30 Nottingham Forest bakine na Wolves Crystal Palace bakina na Burnley Aston Villa na Brighton match igoye cyane hanyuma Sunderland barakina na equipe ya Liverpool saa 4:10 hariya kwa kuba se match igoye nguvuze ngo niye Aston Villa na Brighton baricana
abaricana Aston Villa na Brighton ahubwo Sunderland na Liverpool Sunderland na Liverpool iyo match ntayo batsinda inde kuva sezo yatangura muri Premier League Sunderland ntiratsindwa muhira ntiratsinda ntiratsindirwa muri Sunderland uyu ushaka gutsindwa uyu nibikunda umumenyereza wa Liverpool ubwiza yavuze kurusha ngo bari Mani ishimwe Coach wa Liverpool yavuze ngo bariko barubaka ngo barashobora gutsindira ikintu c'agaciro ngo kimeze neza ino sezo biratanga kuvyerekana imbere ya equipe ya imbabaje nuko Sunderland ntazi gukoresha AI Nchiki kubabaje gusa ariko urarondera ababitsi bwira nyene vyo urya nyene agufasha ari uwikora mu jisho se wewe ugimena oya none arma wewe kwimena iki bivanye n'amafaranga yumvise hano badandaza ngo amano nibiki kantine kubera ifaranga no ngo mugwigungwezeho umwaka kanya kutabuka erega n'amafaranga sari byo tuvuga mu nuko reka reka tuzovuga kuri Barca tuzobizigaruka kweje ariko tugenda tubwiye abantu ko umugabo yitwa Dani Carvajal atishimye kwa Madrid witwa Alvaro Arbeloa bagomba kuganira bakaraba icogarura Dani Carvajal muri